udasanzwe muri iki gihugu cyacu, kuko uno munsi turabira hamwe ingene igihugu cyifashe, ingene igihugu kiriko kirakora, ingene igihugu kiriko kiratembera. Uyu munsi bawise umunsi w'abatangakori, ariko jewe kubwiwanje numva ari umunsi w'abagwizatunga. Aha bari ngaha bose muri iki kibuga nta n'umwe atari umugwizatunga. Uyu munsi rero ni mwiza, akenguruka ko batoye n'icivugo ciza yuko umutangakori yotanga amakori n'amatagisi ahimbawe, kugira barinde bavuga ngo ahimbawe hariho imvo. ni ukuvuga yuko hariho abatanga ikori badahimbawe. Ibyo rero navyo nyene kubona badahimbagwa hariho imvo. ni ukubera ibihe Uburundi bwaciyemwo, wamenga utanze ikori uyihaye abantu, ntiwamenya ko urihaye wewe nyene. Aho rero urumva ntiwohimbagwa uzi ko uriko uha umugwi w'abantu. Iminsi ngendera mu ntara zitandukanye, mpora ndabaza ikibazo nti leta y'u Burundi igizwe n'abantu bangahe? Aho namwebwe umwe wese yokwishura. Abantu benshi bazi yuko leta y'u Burundi igizwe n'abantu 15. N'amakosa akomeye, no kwihenda gukomeye uvuze ko leta y'u Burundi igizwe n'abantu 15. Nico gituma uri gutanga ikori umenga urihaye abantu 15, muvuga ko ari bagize leta y'u Burundi. Abagize leta y'u Burundi n'abarundi narenga miliyoni 12. Ivyo tubimenye kandi tubimenye. Twagiye mu ndimi z'igikoroni, duca dufata tuvanga ikirundi n'igikoroni bidasa. Ntashaka abazi igifaransa murabizi. Leta y'u Burundi niga leta y'Ubufaransa. Uvuze ngo Etat français na Etat Buhunde, muce muvuga mu kirundi ngo leta y'u Burundi, baciye babona yuko ari abantu 15. ni ukuvuga utanze ikori umengo urihaye babandi 15, bavuze bati ikori rya leta uhaye abantu 15. Ibyo tubanze mu mutwe twumve yuko utanze ikori uba ushize mu kigega cy'igihugu amahera azofasha kubaka ico gihugu nyene. Ico gihugu naco ni rwawe, uba wihaye rero. Nivyo utanze ikori ababona ari muvuye mu mufuko rigiye mu mufuko w'igihugu, womenga utaye mwirarizo, kandi ico gihugu naco kigufitiye akamaro. Hariho ikibazo mpora mbaza mwebwe cane cane abadandaza, naho muba mutunze gute? Woshobora gucibarabara rivyo Bujumbura gushika Gitega riri mw'itongo ry'iwawe wenyene? Ibarabara turarisangiye. Nico gituma bicibwa mu buryo bw'ikigega ca leta ko ni rya twese. Ninde yokubaka ibitaro akavuga ngo bizovura abana banje gusa, hace havurayo abana banje gusa? Hariho rero ibintu by'igihugu twese tufata nk'itunga rusange. Amahera yinjira mu kigega ca leta ajeje gukora ivyo. Nico gituma umwenegihugu wese ahamagariwe kurereka kugira ico kigega ca leta kiramira abarundi bose. Biratangaje cyane kubona umuntu afashe fraude aca avuga ngo mpakorera. Umenga bige yafashe bwari bigiye ku wundi mugabo ntivyari gwiwe.
hariho abirirwa baranyitwarako bavuga ngo bararenganije kuko ngo batabahaye ngo 10% ngo ku mahera ngo bafashe ari yibwe. Wowe utoye amahera yiwawe ucuba ngo wihere. Uwo muntu yanyandikiye ikete namubariye wewe birerekanye yuko uri umucangero utari umurundi. Mbwira ingene Uburundi woshobora kuba ikizimvye kuri wewe kwitanga mu gihe udashobora no kugarura ivyo Uburundi bitakaye. Uri umucangero. Umucangero nawe ntigira yubaka igihugu. Ndetse n'igihugu kigiye mu bihe bigoye acahunga kuko siguyiwe ntashaka kwitangira igihugu. None mbwira ingene wonyemeza ko uzokwitangira igihugu ukagira n'amaraso yawe mugabo udashobora kugarura ivy'igihugu biriko birasanzwe. Mbwira ingene wovuga yuko wobungabunga ikigega ca leta mu gihe n'ivyo ico gihugu cari gifise uri kurabinyonora. Mbwira ingene woterera igihugu miliyoni mu gihe wenyene uri kurondera kwiba n'utwo ico gihugu cari cifite. Tuze turategera neza. Uyu munsi niko karyo kugira ngo tumenye amahera aja mu kigega ca leta ico akora. Kugira rero tubitahure hari n'ikindi twihenda. Ikigobe abantu bazi ko ari kijeje gutoza amatagisi n'amakori. Sivyo. Amahera yose yinjira mu bisata by'igihugu yose ico kigo kijeje kuyegeranya. Hariho abazi yuko ibisata by'igihugu amahera yinjirayo atari amahera yo kwinjira mu kigega cy'igihugu. Hariho abizu mugaraganda babwire amahera yose yinjira mu gisata ico arico cyose cy'igihugu yategerezwa kubazwi n'ikigo obere. Nico gituma ubu tujya duhaguruka ikigo obere, noneho mu gifaransa muravyumva neza, Office Burunde des Recettes. No kuvuga amahera yose yinjira mu bisata bitandukanye by'igihugu yategerezwa kuba harugwa mu kigega cy'igihugu. Igituma bava ku Burundi bukenye ni kubera iki? Bava ko bukenye kubera ibikorwa biva mu mwimbu ntibiharugwa umenga duharura amatagisi n'amakori gusa ko ariyo mahera igihugu cinjije. Sivyo. Mu minsi heze mwarabonye tugira twanze duhagarike amasezerano ajanye no gucukura kwimba ubutare. Kubera iki? Mbwira ingene wewe woba ufise itunga ukagira ubutare mugabo ntiwigere ushora ukabugabira uwundi muntu akaba ariwe yishorera agacazana amakori mu gihugu cinjije. Dutegereza kubona bene gihugu babaza bati mbega ko dufise inzahabu Uburundi bwashoye inzahabu ingana gute bwinjije amahera angana gute. Mugu no munsi rabaza ngo inzahabu zazanye amakori angana gute. Nayo twashoye inzahabu. Ubutare Uburundi butegeza gushora ubutare ayo mahera yinjire mu kigega hanyuma akora imigambi y'iterambere ry'igihugu. Tuze rero turatandukanya ibintu n'ibindi. Aha nibaza yuko hatabuza abaganga bakorera mu bitaro bitandukanye. Ukabona amahera arinjira mu bitaro ntumenye yaherera. Ivyo ntibizwi none. None ko batavura abantu kuri gusa amahera ibitaro vyinjiza ajahe obere rayazi. Obere rayazi. Narabizi ko atayazi ayinjira mu bitaro. Amahera yinjira mu makomine ndazi ko obere tayazi. None sa y'igihugu dutegerezwa yose kuyabona amahera yinjira mu bisata by'igihugu. Hanyuma rero ayo mahera acagenda gukora ibikorwa by'iterambere mu gihugu. Mu makomine harimo, mu bitaro harimo, hose harimo iterambere ry'igihugu. Nico ituma rero
uyu munsi n'uw'inkebuzo ikomeye cyane. Mugabo rero imbere yuko twigisha nyagira ngo yari ntangamarara nagira mbanze nteze mwebwe bagwizatunga. Nitwaba dufise ubwo ducumbisha na kumwe no kubera mwebwe mwatahuye kurusha abandi. None rero kuri uyu munsi ndabakeje kandi ndabakengurukira cyane ku mutima n'ubwira mukorana kugira ngo mugwize umwimbu hanyuma amakori n'amatagisi biboneke. Nagira kandi imbere ya byose turi mu mpera z'umwaka ndabipfurize umwaka mwiza, ndawipfuriza n'abarundi bose kuko uno munsi ndazi yuko abarundi benshi cyane n'abagwizatunga. None rero ndabipfurije amagara meza, baroranigwe ibikorwa byabo, Imana izibihezagire kugira tuze duheze umwaka ibintu bimeze neza cyane. Muri iki cigwa cy'uno munsi rero reka tubanze twibaze ikibazo kandi umwe wese mu mutima iwe acishure: Uburundi buratunze cyane ntibutunze? Buratunze? Uburundi ni bworo niko muvuze? Uburundi ibihugu byose babwandika hari igihugu cya mbere gikenye. Vyukuri Uburundi burakenye? Nagira nabwire ko Uburundi budakenye. Aho muvuga ko bukenye naza kwabereka igihugu cy'Uburundi ndakizunguruka cyose. Igihugu cy'Uburundi nagira nabwire ko ibice 80% byose byuzuye ubutare. Mbwira icyo gihugu gifise inzahabu, kikagira tererare, kikagira nikere, kikagira icuma, kikagira za wolframite, kikagira kasiterite, kikagira burya butare bwose mubona nigikene gute? Igihugu gifise imvura n'ivu rimera. Imana yaraduhaye ibintu itahaye abandi. Tumaze iminsi turagerageza turaba ivu ryacu icyo rimaze. Jewe ndagenda ngatera akagaterwa nabonye mu kindi gihugu kaza mbona karamera, natera nkabona karamera. Jewe mperuka kugerageza ngo ndabe ko umuvinyu wobaho mu Burundi imizabibu ibaho. Nagiye mbona ejo bandungikira ifoto ku kazabibu nateye muhira, banyereka byaramaze gusha. Nateye amapome nkazabona ivyamwa vyacu. Ivu ryacu niryo tunga ryacu. Ibindi bihugu biri mu bugaragwa. Reka twumvikane, hari igihugu gitunze cyane cyitwa Israel, ni gitoyi kiri munsi y'Uburundi, kiri mu bugaragwa. Mugabo nicyo gihugu cya mbere gishora ibyo kurya mu bindi bihugu. Twebwe dufise imvura, dufise igihugu kinini kirusha Israel, ituzi n'icyo gushora icarico. Nagira ndababwire Uburundi buratunze kuko ufise umutahe umutunzi. Mu minsi yahera natembera ndiko ndagenda mu bene gihugu, hanyuma ndiko ndababwira ingene botera imbere, nkaza no bavuze ngo bisaba umutahe, ngo bisaba umutahe. None ko Burundi bufise umutahe, habuze iki ngo tubaboro kandi dutunze? Nababwire habuze umutima. Ubworo dufise buhagaze ku mutima wo kuva muri ubwo bworo. Hawo dufise barakubwira ngo kugira igihugu gitere imbere ngo kiragifise abantu bize. Uburundi barakenya abantu bize gaye. Uburundi barakenya abantu bize. Mu gihugu cy'Ubufaransa ndazi yuko hariyo abaganga bamwe babunyoye barenga amajana
bakavura abafarasi mugabo abarundi muhuye bacakubwira ngo mu Burundi ibintu by'ubuvuzi buri nyuma cyane abo barundi nye uti none ingo rero ubuteza imbere ngo banze umuhembe ngo mwe muhemba make ni aho bahemba menshi nanje ndababwira nti none ayo make tuguhemba ko twashoboye kuyakwigishamo kari paratugaya ngo mu Burundi ngo duhemba make mugabo ayo make yarashoboye kumwigisha araheza amashure baramurungika hanze kwigayo ahejeje aranka kugaruka tuzotera imbere gute nasanze abarundi bariko bakora ibyo guhingura ubutare mu bindi bihugu buzuye muga ntibashobora kuza guhingura ubutare bw'i Burundi ubukene rero muvuga bwose buhagaze mu mitwe yacu turaciye ubwenge ntituramenya rero gukamisha ibyo Imana yaduhaye kuva ubu rero tangure kwiyumvira kugira tuvuye ko Burundi butunze twokora iki reka turabe ibimenyetso bya mbere byerekana igihugu gitunze igihugu gitunze icya mbere abantu bacu barafungura nimumbwire abantu bashonje mu Burundi siko sajya oya none ko maciye muva ruguru mukaza i Bujumbura muzorimana none kuva ruguru twe turafise munsi y'urugo ari Bujumbura muri abantu ufise munsi y'urugo abo muri Vaso ndabizi twaragiye turarondera ahantu hari utuntu tutarimye turaturima umwimbu uturaboneka nibuka igihindure n'amashu byagabanura kubera twarimye tuyatunga nta muntu n'umwe akora ashobora gukena ibikunda iyi nzara dufise nuko dushaka kurya tutarusha aho Bujumbura nyene narasanze abasore birirwa baragwana n'ibeto bariko baragwana n'ibeto murabona ingene biruhisha ndabaravye neza bose nsanga bava hafi y'iwacu karabya n'abahungu aha kwirirwa baragwana n'ivyo bibeto aha niwoza mukaduga ruguru ino mwaje gukora ngo twamanukanywe n'ubukene hanyuma ndabwira ntimuze kurondera akazi batego ngo tuduge n'akabahe kubera nari namaze kubamenya iyo bapfa ni ngo tuduge n'akabahe nza numva mwambwiye ngo duha akazi kameze gutega mutaha niko kurima iyo suka niyo twahuze ngo hanyuma dusubizeyo ibeto n'isuka ni igiti kiruhisha kurusha ikindi muri ubwo butunzi bwacu akirirwa ku ibeto muzi ingene ruhisha mugabo akavuga ko adashobora kurima mugabo narabategereye ndazi yuko mu minsi iza bose bazaba baduze je nabizi neza kubera iki uburi ruguru yafashe inzira yo gukora muzosanga wese abayeho neza wawundi yaje kumuboyi yaduze kera yahora aduga ari bose none barashikari bakaba ari bamusorore abazogenda bataduze icyatumye bamanuka nuko kera ingene uburongozi bw'igihugu bwari butunganije amahera y'igihugu yose yaribitaga i Bujumbura abenegihugu bacamanuka bayakurikira kuko nayo wabo none rero ubu ingene tujya dutunganya igihugu ubu rero ryatunga ry'abenegihugu tujya turiduze igisagara cya Bujumbura kironka yayo intara ya Bujumbura ironka yayo Ngozi ironka yayo tuzataye ko hari abazogaruka kuyarondera i Bujumbura kuko ubu tujya tuje ku bikorwa amahera yose yinjira mu kigega cya leta ategereza gukora kugira abenegihugu batere imbere ababibona baramaze kubibona abari mu makoperative barabizi ariko ndanezerwa cyane kungena abenegihugu bakuye amaboko mu mpuzu
hariho ikomine nari nabonye yuko izokwama mu bukene bw'imyaka yose. Narabagendeye ndababwira ntimupfuye mukiriko, inzara izobica. Yari komine Mukike. Komine Mukike yarimwo abantu bakenye, n'ubuvukayo yatabanuka i Bujumbura. Mugabo ubu narasubiyeyo, baratunze kandi umuti nije nawuberetse. Nababwiye nti nimufate ibyo byatsi bitaribwa mu bihindura ibiribwa, ishinge rizaritungira. Bacavuga ngo inka zacu zoca zibura aho zirisha. Izo nka nazo nta n'imwe yakamwa n'iriti. None ubu bararimye, amakoperative yarakoze. Uno munsi nasanze koperative ya mbere yateye imbere iri Mukike, aho twasanze kuri konte bafite miliyoni 60 batanguje 10 mu mwaka umwe gusa. Nimwiyumvire rero uwo mwaka naho bigenda gute, kuko nanze barabandanije ko babonye umwongoma n'udawuma. Iyo abenegihugu bamaze gutera imbere mu gihugu, n'ikigega cya leta gitera imbere. Ntimushobora kuzovuga rero ko dushobora gutunga tutabanje twebwe nyene gukura amaboko mu mpuzu ngo dukore. Dukoze umwimbu tugwira, hanyuma ugwiriye duca dushora. Dushoye amatagisi n'amakori acaboneka. Ayo matagisi n'amakori nayo agaca yubaka amabarabara, akubaka amashure, akubaka ibitaro. Nico gituma rero ndashaka gukangurira umurundi wese kugira icyo akoze kigwiza umwimbu, kugira umenye ko igihugu kandi gitunze. Ubwa mbere wariye, ubwa kabiri uteza kuronka huba. Je mpara numviriza bijya bihugu bavuga ngo biratunze, ndiko ndatembera nkaza mbona abantu barara mw'ibarabara. Mugatwe kuraye mw'ibarabara bacava guturu ryarakorotse. Nagira ndababwire muze murabe abanyabujumbura muduze, mugende Ngozi, mugende Gitega, mugende mu Rumonge, muze mumparurire inzu za nyakatsi mwabonye. Mu minsi iheze nagiye i Bubanza hariya muri komine Musigati, nsanga hose inzu n'umwerasi gusa. Mbwira hari umuntu ashobora kugura amabati abana barayusa. Kugira ndababwire yuko twebwe dufise ingorane z'imyidogo gusa. Igihugu kugira umenye ko gitunze abantu bagira uburaro. Nico gituma nasaba abarundi bose iyo mwadugije umwimbu mugashora, icambere mukora nukurondera kubaho neza aho murara. Mugire isuku ku mubiri. Iyo urwaye ushobora kwivuza, umwana wawe ashobora kurwara akavurwa, uzumenye yuko ubuzima bw'igihugu bwateye imbere. Iyo ubonye abana baja kwiga kugira turore za ncabwenge, mu bisanzwe iterambere riba ryaje. None rero nitwa dushaka Uburundi butunga, ubu rero turabe icokorwa n'igiki kugira uronke amazi meza, uronke amagara meza, uronke amashure meza, imfungurwa, kugira ugire isuku. Ubu ufise amahera nayo ava mu musesekara. None dukora iki? Icambere no gukora. Ntagira umuntu n'umwe ashobora kwiyumvira ko ashobora gufungura atakora. Icambere umutahe dufise n'aya maboko yacu n'izi nguvu dufise Imana yaduhaye. Nababwiye ko dufise umutahe w'itunga kama Imana yaturemeye. Hasigaye rero ko natwe dukoresha izi nguvu zacu, ubu bwenge bwacu, kugira dutangure kugwiza umwimbu. Mu ntara ya Kayanza niho bahora bavuga ngo amatongo yaraje, ngo tworimwe ngo none amatongo yaraje. Burya mu Kayanza ivyatsi byose bihari biraribwa. Igihe cyose tuzoba tukibona imetero imwe ku metero imwe hari n'ivyatsi bitaribwa, muze mumenye ko amatongo acagutse mu gihugu cyacu. Erega hari n'ibihugu barima mu maetaje,
ubuhinga bwo kurima mperuka kuraba aho urimye mu hegitari imwe bingana no kurima mu hegitari 200 kubera barima bagira ama etaje bagerekeranye. No kuvuga ko mwimbu ucugwira ntimuze rero muvuge ngo amatongo yaraze. Amatongo ariho aruzuye gusa ingorane nuko utarashaka kuyakoresha. Jewe ndumurimyi w'ibizinu, murazogenda murabe umurima w'ibizinu uraba aho urimwa ingene hangana n'umwimbu uvamo ingene ungana, kubera turima ku ma etaje tugerekeranye. Rero ntihagire uzokwitwaza ngo isi zaraze, isi iriho. Hari ibindi bizana amahera. Mwebwe abamenyesha amakuru aho muraza ko mutariko murakora. None uwo mweretse ibi ndiko ndavuga ntabahera, none ntimwaje kubimuzani aho muriko murakora. Muguza aho abamenyesha amakuru bavuga ngo barakenye mu Kenya amajana, ni mu bihere rero mukora ibintu. Niba muzi yuko ibyo mukora atakivamo bihere mukora ibindi bivamo ikintu mugandazi ko kirimo n'ikimenyamenya nuko mubandana. Mugabo hariho abamenyesha amakuru bahora bacuruza ibihuha ngo niho baronka menshi barabaho, ariko naganda babwire nico n'igikorwa muriko murakora kandi kirava mu mwimbu, kubera nawe babwiye hariho abantu bariko barigira ku makuru mubaha bagaca batera imbere. Bamaze gutera imbere namwe barabahenda kandi namwe muca muja kubashorera. Nico gituma nico n'igikorwa abatwara abantu n'ibintu n'igikorwa. Hariho n'aborohereza abenegihugu mu bikorwa byabo, ababorohereza nabo nyene bari ku gikorwa, amabanki ari ku gikorwa. Murumva yuko rero aho twokura ryatunga haruzuye nuko utari bwabimenye. Ingorane rero igituma mwese mwamuvuga ko mukenye, ndababwire hariho abantu bavuga ngo umuntu ngumuvumye kenshi aratiba agatota. Umuntu akazoguma avuga ko ari umworo bizotera bibe. Harabaye ngira ngo ni inkuru canke n'ibindi, ariko Yesu agikura akiri umwana mutoyi yarakina nk'abandi bana, yarahitana abandi bana bakaja gusiriha kujya kw'abandi bana. Hariho rero kubera ba Yesu hariya ba Yosefu baraboro, Yosefu na Mariya baraboro, ariko Yesu agakunda uwundi mwana basa n'abifishe, akagenda rero kumuhitana ngo baje gukina. Abavyeyi bakababara umwana yabaza kutugorera umwana bajana. Aho umunsi umwe baca bafata ingingo yuko batazomuha uwo mwana ngo bajane gukina. Yesu nawe nyene yarakiri umwana akiri muto, arahitana wa mwana ngo baje gukina, asanga umwana bamunyegeje mu ngunguru. Arababwira ati narinje guhitana nakago tuje gukina. Baca mubwira ngo si hari ngo twamutumye. Ngo none ngo mu ngunguru hari iki? Ngo hari ingurube. Wango ni sawa atarigiye. Ababonye agiye baza kugurura muri yangurube bakure muri yangunguru bakure mu mwana basanga ari ingurube. Wowe ukazokwihaya ubukene. Imana irashobora gutransforma n'iryo tunga rufise rigacika ubukene. Muraza abantu bafite miliyaridi barira ko bakene ingene bangana. Nebwe badandaza murabizi. Simuramo niyo habonetse agasoko no kwicara ko mu kwicara. Kandi mufise miliyaridi amamiliyoni umuyo ukabona kwirya soko hakino nk'ubya no fumamfu. Nukuvuga yuko ntimunazi yuko mutunze mu bamuhaye ubworo, Imana izobuhindura ubworo. Nezerwa ivyo mufise.
cy'Uburundi kiri mu bihugu bya mbere bidasumira indya mu makungu. Ubwo bworo buhagaze he? Mu Burundi umuntu akubwira ko ari umworo, ubwiye kumuramutsa agaca gucira igitoki agutekerera, agaca guha n'inkoko utwara, mugabo umwe akakubwira ngo ubukene buradendeje. Hari umugabo yamenye ingene ahana abantu bama bidoga, yari ngaha mu gisagara ca Bujumbura, hanyuma mushiki we aza kumuramutsa, aza amugemuriye igitoki. Ashitse aramubwira ati ubukene buraturembeje hariya ruguru iwacu n'Ubugesera. Wa mugabo avyumvise acabwira mushiki we ati mbega urafise itike iza gusubiza inyuma? Atoya, sinakubwiye ko ubukene buturembeje bwatwishe. Ati sawa. Ati ikorera ico gitoki nakwereka iyo tukijana. Baca bakijana kw'isoko hajya mu Ngagara, baca barakigurisha. Acarayamuha ati harimwo itike yo kuduga, hari nayo uza gukoresha muzosumisha mushitse ruguru. Urakenye ukenye hehe? Kuyoberwa n'itungo ufise. Nk'uwo yariko aramwigisha ati nagira nakwereke ko mutunze, ntimuzi ko mutunze. Rero ingorane Umurundi yidoze ko dukenye, wahura n'uyakidoga ngo ndakenye, yahura n'uyakidoga ngo ndakenye, uri umunyamahanga ndogo tuvuga ko dutunze. Bwira uwo munyamahanga aza kwagiriza ko utunze, wowe nyene ubwo bukene uvuga ngo ndakenye. Rujya ruririmbo rero baririmba nitwebwe twarujanye kubera imyidogo ngo ndakenye. Umuntu akubwira ko ashomereye ibikorwa byuzuye. No munsi naje kutwigishanya bararirimba uririmbo ndakenye, bose bacavuga yuko dukenye. Ubukena rero kwacu nababwiye ko dukenye mu mutima. Hariho n'umugabo agenda mu kabare agiye gusorora, yahurirayo n'uwundi abona yuko umenga ni umukuru kumurusha, acareba gusorora agatambwira uburanye ukantuze ngo ndakenye. Mugabo aje gusorora akubonye acarabika ngo ndakenye. Iyo uri kuririmba ko ukenye birumvikana wose acabwa ko ukenye. Iyo turiko turidoga ko dukenye iminsi yose tuvuga amahera, kubera umunyamahanga yavuze yuko utagira amahera upfuye. Mugagenda ziko mu Burundi hariho umuntu umwaka uhera atarakora ku noti y'ibihumbi 10, mugo basanga ntakwaye kwashi n'abana biwe ntibakwaye kwashi. Yariye none amahera nayi, amahera nayo kugura ivyo dukeneye. None ubifise uja kubigurira iki? Bigende boja gusoma ibijumbu ufise umurima w'ibijumbu, boja gusoma igitoki ufise ibitoki, boja gusoma amashu uyafise. Mu bindi bihugu utagira amahera upfuye kuko ntibagira munsi y'urugo, bagaca bibaza ko no mu Burundi ariko bimeze ko tutagira amahera, turapfuye kandi dufise munsi y'urugo. Hariho uwo twahuye arambaza ati mbega ubwo bukene muvuga mu Burundi n'ubuhe? Acambwira ati twebwe iwacu ntushobora kuronka amazi unywa utayaguze. Kandi aho yari umuntu avuga ati jende umuntu muto ntibashobora kunywa amazi batayaguze. Ngo mbaga mu Burundi ngosanga ahantu ngo hari robine ngo caninywera gaca nigiye bajagusa. Ngo none mu Kenya amajahemwe hajya kugira umenye icuri ubanza kumenya icunda. Mu Burundi muzokwemera ko mutunze, umunsi mwagiye mu bindi bihugu mukabona ubworo bwabo. Murazogenda muramutse umuzungu i Buraya, murabe yuko musangira, aguha igitabo ugasoma nawe agafungura, kubera yatetse iby'umuntu umwe, ntiyatetse ibyabeshe kuko nta mahera agira. Ibyo bamaze kugenda barabizi. Mugabo mu Burundi tubona umuntu ni babo kuhaza naho ukene naho kube bariko barateka ibyo bakagaburira, burya akajumbu naho ni inyama. Ngo ufise akabuguma afise inka nziza 10, ngo giye kuraba ka kabuguma kanze
none tuzokwidoga gushika ryari? Ubukene bwacu buhagaze ku mwidogo ngo dushaka amahera mugabo ntidushaka gukora. None ayo mahera azova he ataco turiko turakora? Kirazira niba wanze gukora reka kwidoga kutagira amahera, mugabo wakoze ukabura amahera uzuwe widogi uti jewe narinze ndari marima. Mugabo nagana abwire ko atawuri marima aho yarimye, ico ndakizi. Hariho ubundi rero avuga ngo arakenye, wamubaza agaca akubwira ngo none ubona ameze nka naka, ngo kuva ngo natunze ubona ameze nka naka. Ukamubaza uti none hari umugabo agira ibiro 5 by'ibiharage ku munsi atoya, none wumva akurusha iki kwarya ukarya? Ahubwo mbere abatunzi benshi usanga nakaba gukaragiye. Murazora umwana wo mu gisagara, aba bana bameze neza, kugira ngo afungure bamwiruka ko bakamubyinira bakamuririmbira. Mugabo uzura umwana wa ruguru afata ikijumbu ni 20. Mugabo uwe mucumbura baramubyinira kugira ngo isose y'inyama. Nitwe tuza turaraba kwidoga ngo banameze nka nabi. Abandi nabo bidoga uzabumva buze ngo leta ntacyo yampaye, nuvuga igihugu ntacyo cyaguhaye. Kubera icyo gihe leta babona ari wa mugwi nababwira, murumva ngo leta ntiyampaye akazi ndakenye, nkeneye ko leta impa akazi ngo niho nca ntunga. Murazi gusega gushiga aho usega n'icyo ufise, akazi twese turagafise. Umudandaza ariko aridoga ngo leta aramwimye isoko. Murazi gukora ishirahamwe atakindi rinyonera atari ukuja gusaba. Tera ninzi ko umuntu agize ishirahamwe aba agomba gukora ibigwiza umwimbu. None uzobona ngo je ndafise ishirahamwe urumva ngo leta arase kumpa akazi ngo ndakenye rero. Mwari mwumvikanye na leta igihe wagira iryo shirahamwe, rega leta nawe urimo, nimubimenye ko namwe murimo. Umudandaza akavuga ngo nirangire ngo sosiyete, iyo sosiyete izoja kuronderera isoko umushinwa. Ari umugwizatunga cyangwa umushinwa niba ari umugwizatunga, ngo mpisoko naho si iwawe, ni isoko y'umushinwa, ni isoko y'umunyaburaya, ni isoko yo muri Turikiya. Mugabo akavuga ngo ni wawe, si wawe. Iyo ari umugwizatunga kora urondere isoko yawe. Mu mategeko bavuga yuko kizira gutanga isoko ku bintu ufise mu nyungu. Nuvuga yuko uri umukozi wa leta kirazira gutanga isoko ngo uyihe sosiyete yiwawe. Mugabo naganda babwire, je mu minsi ese nababwiye ko ndi umurimyi w'ibizinu. Je nagiye mbona abantu bampa isoko ncanabaza none ntahandagiza amakosa ko muri abagabo ntihagira ubundi aza kundushiriza inuno nimbura jewe. None ko jewe nshobora kwimbura ibiro 400 ku munsi, ninde wundi yovyimbura mu Burundi? None umuntu akeneye itoni 5 z'ibizinu, mbwira uwundi yotsindira iyo soko. Kiretse uca aza kubigura iwanza bishore, naje ndakwemerera simwemerera. Nicyo gituma ndabahanura mwese niba bagwizatunga ayo masoko muzoyaronka, kuko akeza karigura bazobasangaho muri. Ubwo bukene rero turiko turavuga nta bukene buriho, ni imyidogo gusa. Nitwari dushaka kuba mu myidogo nituje ku bikorwa. Kandi rero ikiryoshe sinigera numva umuntu agira isaku ari umukozi. Abantu bari kwirigara nibo ba mbere bagira isaku, abantu bidoga ba mbere n'abantu bari kwirigara. Muze mugende kuri kontwari mwumvirize imyidogo ihari mu kabari. None mu kabari haza abakene cyangwa haza abatunzi? None rero tubanze turwaye imyidogo tuje ku bikorwa. Ingorane ya mbere nababwiye yuko ari imyidogo. Ingorane igira kabiri
ni ukudakunda igihugu no kurya ibiturire. Abo bantu rero bari mu nzego z'igihugu, mu bisata by'igihugu, mumenye yuko mu bitera ubukene mu gihugu ari ibiturire. Ibiturire no gusesagura itunga ry'igihugu nibyo bya mbere bizana ubukene. None umutagakori azoritanga gute azi yuko uzoca unyonora ayo mahera yazanye? Avuga ati n'ubundi yazanye nzajya yashyira iryo mugabo, reka rero ndeke kuyatanga. Iyo amahera yose aba ariko akora neza cyane, umuntu wese aba afise ingoga zo gutanga ikoro. Ndabaha akarorero gatoya. Amatora yo mu 2020 abenegihugu barayaterereye. Kubera iki? Nuko amatora bari bazi ko ari iwabo, ari ku neza yabo, bakavuga bati ntiduhombe, reka duterere. Nicyo gituma rero ubu nosaba yuko abari mu nzego z'igihugu tubungabunga neza iryo tunga, icyo kigega, kugira ngo abenegihugu bagire ingoga zo kuza barashyiramo ayandi mahera. Muga mu gihe tubaka ibiturire batiko turabahombesha. Nasanze nta muntu n'umwe ararya igiturire atagomba kurenganya. Abagomba kwiba igihugu cyangwa kurenganya umuntu. Ni ukuvuga igihugu tuba tugisubije mu bukene. Igiturire hari abantu babivuga nabi. Jewe siko ndabivuga ngo igiturire ngo gitungisha bake, ngo kigakenesha benshi, ngo niryo kosa. Oya, ikosa rya mbere ry'igiturire ni iki? Umuntu arya igiturire aba ashaka guhembwa kabiri, kuko yanka gukora icyo yahora ahemberwa, agahita ashaka umushahara ugira kabiri. Ni ukuvuga umwenegihugu yazana guhembwa igihe bazana amahera mu kigega cya leta, none utiyumva ngo baguhembe ubugira kabiri. Umwenegihugu urahejeje kumukenesha kandi yari yaraguhaye amahera. None tugiye gukora muri leta, aho hantu dukora kandi n'umwe ndabisubiramo, mvuze gukora muri leta ni ugukorera igihugu. Icyo kintu benshi ntibashaka no kucyumva, cyane cyane mwebwe rero mukorera igihugu. Kubera tubabwiye tuti genda ukorere muri komine Giteranyi, waba uri Bujumbura, tuvuga ngo ntawonja, kuko umenya igihugu kiri Bujumbura n'ikiri Igiteranyi. Umuntu akorera leta mu bisanzwe namenye ko akorera igihugu aho ariho hose mu gihugu. Igiturire rero icyambere uhembwa kabiri, urasesaguye, usesaguye umwenegihugu aciye akena. Ubwa kabiri igiturire gitumurenganya. Niba bari gutanga isoko, uyu agatanga igiturire, ugaturire warayikwiye. Bemwe yumvira kujya kwa igiturire, ayo mahera azoyarondera muri rya soko nyene. Arakubwira ati twumvikane iki kintu kigugwa miliyoni 10, reka tugigurishe miliyoni 30 kugira ngo izo 20 tuzigabure. Ikibabaje ubaca guha miliyoni 5 nabagatwara 15. Nicyo kibabaje. Murumva yuko amahera ari mu gihe cya leta muhereje kuyiba igihugu, muragikenesheje. Warenganije umuntu agiye yipfumbereje, wibye ikigega cya leta, wibye n'amahera ari mu mufuko w'umwenegihugu. Igice kiri cy'igiturire, ibi bitatu bikomeye. Guhembwa kabiri, umwenegihugu ukamukura mu mufuka we yari yifitiye, yazana guhembwa. Ubugira kabiri, kurenganya umuntu agataha yipfumbereje kubera wari igiturire, ukaza kugira ingingo nziza kuyitariyo. Igiturire gihuma amaso kikagoramika ingingo, ukanga kubona ibintu bariko barasahura itunga ry'igihugu. Umuntu agize fraude ukanga kubibona kuko yaguhaye igiturire. Ingorane rero zitera ubukene igiturire kirimo. None rero tumaze kubona yari ingorane, tutangure twige icyo twokora. Uburundi burabukungu. Ya mwidogo rero nihere kuvuga. Dukora iki?
nosaba yuko abagwizatunga bari ngaha bumvikane kugira mu mwaka uza tuze tube twarahindutse twese turabagwiza mwimbu twese turabagwiza mwimbu kugira ngo turonke amahera dushira ku kigega cy'igihugu kitwubakira amabarabara none ni matunga atamabarabara hari ijya bituka muzoyicisha hehe abantu bambere bindoga ko amabarabara ari mabi n'abafise imiduga kugira ngo bagenda n'amaguru none mudatazi kori ayo mabarabara azokubakwa n'iki turabagwiza mwimbu kugira tuduze ubukene bw'igihugu mu kubarura ngo baharura kimwe bita peyibwe mu kirundi nocita gwiki igikorone cyaradutwaye ni ukuvuga dutegereza kugwiza umwimbu kugira ngo ko igihugu gitunze baba umwimbu carose mu mwaka none umurundi yagwijije iki kugira duteranye jewe ico nimuye nawe ico wimuye n'ubundi ico yimuye tubiteranye byose duce tuba tuti Burundi bwarimbuye twese rero nagomba yuko twumvikana tube abagwiza mwimbu ubugira kabiri ndiko mbwira cyane cyane mwebwe abagwiza tunga kugira ntimusubire kwitwa abagwiza bukene cy'abakomisiyoneri nitwe koko abagwiza tunga turafise ibyo twohingura ntabwo rero mu bihingura hariho ubudasa guhingura itunga kama ryacu ukaza wumva ngo nka burya butare bwose rero guhingura no guhabwa ntibisa hariho umuntu yaguze uruzi hariyo ndabivuze abantu babibaza ngo nukoresha neza ikomine yaragurishije uruzi neza irarugurisha umuntu ararugura hamwe uwewe ugomba kubaka inzu ushatse umusenyi arabwira ngo genda usa muriya amahera uruzi rwaciye rubagwiwe iryo siba uruzi rukaba ubw'umuntu nende uba mubibona ngo hajya ngo ntushaka kwinura umusenyi hajya n'iwanje iwawe nkande kuruza rw'igihugu mugani bimujijwe yuko ushobora kwinura umusenyi kugira ngo uwushikanire abawukeneye bakaguha amahera mugabo ujya gusanya umenye ko ari uw'igihugu igihugu cavuze kiti inura uwo musenyi hanyuma uwushore mbega kw'ireni ndaguhemba ngahe komini kamenya iti twashoye amabeni 10 y'umusenyi abawinuye twabahembye aya mugabo uzawumva urumva ngo ntazo ngo nakazi kori umusenyi wacu nawo rero umusenyi n'uwabene igihugu bose kugira rero ngo nakazi kori umusenyi wacu nawo ikori ni ngombwa uteza kuritanga kuko uri kurakora ibikugwiriza umwimbu iwawe mugabo umenye ko umusenyi ari w'abarundi bose ni ukuvuga uwinuye ku musenyi winuye abarundi bategereza kumenya icyo bakuye mu rujya musenyi tudakoze ibyo uburundi ntibuzotera imbere kugira itunga rigagufa kubuza ikomine ugasanga irafise uruzi rurimo umusenyi mukazorera ko iyo komine itunga ukabura iyo ndiko ndabivuga uku mwabuza murantegera kuko jewe ndayaka naneze igihugu aha ndazi muri aba bagwiza tunga harimo abacuruzi byo kurya jewe nagiye ndaraba umuntu agurisha ibiharage mu mabohero ugasanga uwo muntu nta n'umurimo w'ibiharage afise ukaza usanga yaguze GPV wiki mugabo yoteranya abantu yaguriye birya biharage batareza ry'amahera yabahaye nta ntibashobora kugura ya GPV wiki ni ukuvuga yuko ubu uri kunywa amaraso y'abantu utegereza kugwiza umwimbu nawe uza gushora ibyo biharage ni wawe ubu turiko turagira amakoperative tuzobabwira bari bavyishorera turabiyucuja uri komisiyoneri nico gituma umugwiza tunga w'ukuri atagenda mu barinda akabwira ati turime ibiharage tugire vyinshi tugire umwimbu niyumvira ko ngaha shopping nibaza ko ari ngaha shopping wendi sawa naguha
ugeso kwigira genda murafise zipe bewi mugabari yagurira umuceri atanu n'abote bajya umahera batogura iyo zipe niwe barita abantu ubu nyene subirayo mukorere hamwe wenyene niwe yashingiye natambwira ati bimwe bavuga n'ivy'ukuri abarimyi baragowe acajamwo ubu barakorana n'abarimyi bose baranezerewe ikiryoshe n'umuceri we yaciye abarengereza kwijana ku kiro abo bakorera hamwe amakoperative bakorana ese kuba bagwiza tunga bose nabo bokorana n'abenegihugu nimumuhamagara yakwiye kubera yabonye umuruho baruha abarimyi nawe akajamwo ubu araza ati basha ntarabo reka twese tugoregwe hamwe umugwiza atunga w'ukuri rero ava muri komisiyo areke ko umukomisiyoneri hanyuma nawe agwiza umwimbu murumvise ko njye ndabivuga ndabizi abarimyi twaba twahoze jewe n'abarimyi navyo igihe kimwe ndima amashu hegitare 2 ngize ngo ngirashore aho bari kungurira amashu menshi batambwira ngo ya muhungu bumvikana n'uwatsindiye isoko uyatsindiye isoko ntagira n'umurima na gatoya mugabo jewe numvikane n'umurundi yirwa yicaye arindira ko jewe nshobora ngo baza muvyumvikane ewe ya mashu yampaye ifaranga n'indeya ngo birekere ikuborereko ucupa kumutaka none abarimyi tuzotera imbere gute ari mwebwe muza kuduhombya shaka yuko twese duterera imbere rimwe tugende tujane twese rero nagira ndababwire icyo bita rero guhingura tuvuze guhingura ubutare ntitwa tuvuze tukugabira ubutare bw'Uburundi ahubwo uravuga uti ko nakoze uku mbega dushoye itoni y'ubu butare abenegihugu batwara ngahe nanjye mwumvimba ngahe hanyuma ugaze ugahindukira nawe ya sosiyete yawe igatanga ikori mugabe utuvuga ngo zotwara izabu zose z'Uburundi ngo hanyuma ngo zotanga ikori ngaho tuba twakugabiye itunga rusange kandi ndazi yuko mwebwe abagwiza tunga ntibyabanejeje na gatoya kuko mwari mwaramenyereye babagabira ubutare bw'Uburundi umunsi umwe nabajije muri berube ntibondabira ubutare bw'Uburundi Uburundi bumaze kwinjiza amahera ngahe mu butare berube yaronde ndabona gusa bakeyi izaniye amadolari yabo nuvuga Uburundi ntibwigeze bushora mu ijambo rimwe mbwira ingene Uburundi bushora izahabu bugashora korota ntibwigere bwita ko bwashoye ubwo n'ubusuma hariho ibyo bavuga ngo kode miniye rero babwiye yuko Uburundi burafise naho tutorinda kugira amakode tugiranira amasezerano tuti dushoye itoni zingana uku wewe utwara zingahe nanjye ntwara zingahe none ibyo bigoye he ibyo birinda kuririnda kuvuga ngo amakode indongozi z'igihugu nimubanze mwebwe mwumva yuko muserukira abenegihugu ariko mutoze mu kibazo cyabo jejeje kumviriza ibibazo by'abenegihugu ngaca ndabizana kugira ngo tubitorere umuti umuntu ashaka guhingura ubutare arazoza twumvikane mugabo najyana mubwire ibijya byo kugabirwa byose nimuvemo Uburundi ntibuzopfa butunga azotunga abantu none izani zisheze nizo kwa naka korota zikaba izo kwa naka nikeri ikaba iyo kwa naka ntuzefere ikaba iyo kwa naka none Uburundi nabwo bizoba iby'Uburundi ryari mugabo niko byaba bimeze kera murazi igihugu ntitwagikunda reka nitwe tubitegera kandi ntimwavuga ngo genda asagurira kahise none ko kahise ariko gategura kazoza igihugu cy'Uburundi bari bavuze ko atari igihugu cy'Abarundi bari bavuze yuko ari igihugu cy'Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa Abarundi turahindura neza turaha kwitwa Abarundi dushaka Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa uno munsi rero turi aho twahindukiye kwitwa Abarundi ariko gabaci twaciye mu bigoye pe gushikaho umuntu avuga ngo jesi ndi umwenegihugu n'ujya mutoya
gushika dushikaga aho kwise mwene Burundi ugatuvuga ngo ya jendo umuhutu n'umututsi ndumutwa abene gihugu nibajya gutora Jesse ndimu nemaga mu Burundi tugo batendo bayi mukuru wavuye mu bene gihugu ari none umunsi arabagisiso umutima rero murabona yuko n'umuntu yari ari directeur wa Ekofo atarava mu nshinga amateka atarondera abateza umutekano kubera avuye mu bene gihugu avuye ngo babateze umutekano akakanya umutekano uhungabaniye amajana uhungabaniye amajana nukubera babona ko yavuye mu bene gihugu ni mu nkingi ya bene gihugu dutegereza guhinduka Urundi tugobate gushaka tuba Barundi tubate Urundi guhingura rero nese ni muve hasi duhingure isi ndashimye cyane ujya mutama twara duzeye chambre de commerce namushimye yavuze ati intango ya byose n'uburimyi guhingura isi ni ikintu gikomeye cyane nagira ndabasabe abagwiza atunga mwese umuntu wese agira akakoze mu burimyi ye hari inyovu nyinshi cyane muri iki gihugu tuzihindure zijya nyovu ziremwe ibiterwa aho niho buruca mbwira ngo komini yo ntizoronka ifumbire dukwiza tugire iyi cyatumuduze kabanini rega yigaha kuyiduza kubera atasoka afise mbabaje kwa ataza kuyubaka Tanzania nese rero ni muje mu burimyi ndababara cyane muri izi ntara za Mugamba hari inyovu nyinshi cyane kandi rero ahantu hambere hamera ibiraya nabyo biri mu bizana itunga ry'igihugu bebo nazi kilo cy'ibiraya ushitse nk'Nairobi hazara tunaniye ushikaho tujagurira ibiraya mu Bushinwa tubizana mu Burundi kandi gandi zisimera namushimiye cyane ko yadukubitiye akagoro umuntu wese mu bwiza atunga nagerageza afashe mu guhingura iyi si yacu gushikaho Burundi barurangirana ni ibintu bisanzwe hariho abandi rega ibikorwa sibiki hari n'abandi bazi guhingura uwo muyaga wacu iki kirere cyacu bajya bagira ubuhinga bwo gutumatumanako abamenyesha amakuru rega hamwe muri ko mukoresha uyu muyaga wacu iki kirere cyacu muri ko muragihingura ariko ikimbabaza n'ikindi uravye amahera abantu bari muri telefoni mobile binjiza ugasanga nta niyororo y'impene afise biramaramaje none njye amahera tubaha mu matelefone muyashirahe abari mu matelefone nimumbwire ajya amahera rene gihugu babaha mu matelefone muyashirahe yazana aguze umwimbu narindiriye harimo abana ba mbere mu gutanga amatagisi ndabura none mureza kunokora amahera mu mifuko y'abenegihugu atatabuzomarira igihugu abari mu matelekome ndababwiye uwo mwaka uza tuzoharura tuzatuburabe amahera baza n'ingena ngana duce turarimaze kunguka uce utubwira icyo yakoresheje nta n'umwe atarisubiza amahera yashyize ku mutahe nta n'umwe umutahe yazanye amaze kungukisha inshuro zirenga 50 none ayo mahera ariko akura mu mufuko abenegihugu ayajyana he abari mu matelekome ngere n'abakebuye ubu nyene kurima koroba ajya amahera yazanye kurima no korora muhakaza abenegihugu mubahakaza bano kwishiga muyicarika mu mabanki ngo bazobaha inyungu nicaye ndababwije ukuri ubu tugarukabe utungisha igihugu umuntu wese atacama bako kigwiza umwimbu ntituzomwemera amiyumvira ry'amahera yo kuyajana mu burimyi n'ubworozi mu guhingura amiyumvira ko mutariko abatagakora ibambe ko mufise menshi ndayazi reka turayazi
hari gihishijwe mu gihugu hari ikintu na kimwe gihishe turayazi none muyashyira mu kirere nimuyashyira mu mabanki aba rero bakamisha ibirere ntegerezwa kubona nabo bafite ikintu bariko barakora kigwiza umwimbu mu gihugu hariho ibindi bizana umwimbu turisime ba mukerarugendo utubona umuntu yaka kubaka hoteli urumva mu Burundi ngo ntihagendwa ngo haza bake none bazoza ataho barara bazoza kugira inama utagira saa nimubaka ayo mahoteli bazoshikiramo urumva ngo mu Burundi ngo ntihagendwa mugani we wagenda wanditse kuri interinete ko mu Burundi ari mu buriro udahera none wanditse kuba ko Burundi ari bubi wo kwidoga gute ngo ba mukerarugendo ntibaza kandi iyo baje bazana amahera gerageza babwire babura amatari bari ngaha nimutangure intara yose ziravuga iti abavuye mu zindi ntara bakinjira ngaha iwacu ni bangahe kugira uraba amahera yinjiye avuye mu zindi ntara namwe muronderaho hanze nawebwe mudatembe aha muri gisagara cya Bujumbura hariho abantu ruguru yobazi ari mu Kajaga ruguru yobamaze gushika ari mu Kajaga tangura gutembera ari umwana yakuriye ngaha mu gisagara kandi yarafise nk'imyaka 30 aduze ruguru ashitse Bugaramaza ubundi Gipfungu bomwo tuvuye hehe bahorahiye ni hehe kubera Igipfungu ntacyo yarazi none abanyamujumbura Igipfungu mukibona hehe hari igihe vy'irungu bihora biza mubona umwotsi gusa iyo muriko murapora mwaturiye ibintu turisme rero dutangure kwebwe nyene dutembere iwacu tumenye akaryoshe kari iwacu turafise amasumo meza turafise amashuha turafise ibibanza vy'iratiro bikomeye yagomwe ntimurabona muhagaze nk'umugwegura usanga hameze neza Uburundi bwacu ni bwiza nta hantu nahamwe ndabona habi ba mukerarugendo rero twebwe ariko tuzobahamagara kuko tubizi hariho abandi batanga amaserivise abo muri transport ariko agenda babwiye rero nk'ubu wowe kwigira sosiyete ya biogas aha murazi ikintu bafashije mu gihugu aho uvuga uti jengangire sosiyete ikigenda umwenegihugu wese afise impene zibiri canke ingurube canamugenda akabiogaze gatoyi kugira azazara cane hanyuma azozaraniha bukebuke ntatera imbere namwe mugatera hari utuntu twinshi cane twobazanira amahera ukavuga uti je hariya iwacu ndabona ahantu hari isumo yoshobora kugaburira umuyagankuba ngaha muri aka gace ukawukora ukawugurisha amazi yacu kabasha ndabwira je mumbwire abamaze kuja Dubai ndazi ko muri benshi iritiro ry'amazi rigurwa ngaha turabe iritiro ry'amazi Dubai n'iritiro ry'igitoro i Bujumbura ni igiti kizimvye amazi siyazimvye i Dubai none burya bwato bwazanye igitoro bwagushikaha kubera iki kandi utogira ubwato bujana amazi hariya ikiba surusuru dusuruzanye bazanye igitoro natwe tujana amazi ivyo nikubera tutari bwakanureba oya mugabo none mwe mwari kugwiza itunga gute mwari baguca mpunga birumvikana bishobora gukora ikintu uzokunguka mu myaka 10 iza uzi ko uzohunga ejo uca ubiheba abantu benshi bari bazi yuko gufata ideni muri banki ari ukubaka inzu gusa abafonkisiyonere gushika ubu baracumva yuko gufata ideni mu banki ari kubaka inzu oya ubu ni gufata ideni muri banki kugira mukore umugambi uwo mugambi uzububakira inzu kandi usanga atavyo muzi ukora umugambi uwo mugambi akaba ari ukubakira inzu duhindura ingendo ntaho umuca tuja Burundi bwarinze mu mahoro ntibizosubira inyuma emwe naho bizogenda gute ntibikunda kuko nabibonye kugira ngo
abantu mu gihugu kugira mu gihugu inzego z'igihugu zaze bifise nk'uruhara none tuzosubira kuronka inzego zitari abantu mu gihugu bizokura kandi amacakubiri ntazogaruka turiko turagwanya n'ibiturire nivyo vyatera inzigo ubusuma ku kigega ca leta bitera inziga abantu bagaca bavuga bati kosha tukagwana rero ngomba ko ari mu nzego z'igihugu abo baba bateye ngwana dukure ikintu cyose gituma abantu batagira inzigo nta ngwara n'imwe zosubira kandi aho ndabarahiye n'iki hari rero abakora ibindi bintu bituma nabo nyene bateza imbere igihugu urumva ko harimwo nk'abagira ibintu byo gutwara abantu n'ibintu amabanki abagira amashure abubaka ibitaro abavura bose burya bariko bateza imbere igihugu kuko duciye ubwenge duca dukora dukoze naho umwimbu ucuza murumva yuko tutabuze ico dukora hanyuma rero nawe nyene ni nk'impanuro mwebwe bagwizatunga ikuremo uwo mutima wo kuvuga ngo ngiye gusaba isoko muzane umutima wo kuvuga ngo ngira ngwize umwimbu hanyuma rero muca mwunguruza n'abasigaye inyuma ndabereka ibintu bizana injyane navyo nyene murumva mwese bagwizatunga mutagwe kuvuga ngo shaka isoko nk'isoko abashaka iyo soko ni benshi umusetsi nawe yankundi nuvuga wamwejeje gukwega injyane hagati yanyu kuko umwe wese ashaka iyo soko uwundi akayishaka umusetsi nawe yankundi none rero ndagira ndababwire muje mu mutima wo kunguruzanya bene kubera ikabwiza tunga mukunguruza sindababwire lifti mugabo navyo nyene twovyita lifti umuntu afise umutahe w'imiliyoni 5 uwundi afise umutahe w'imiliyoni 100 nafata uwo w'imiliyoni 100 apakize uwo wa 5 je muranabiharura neza umuntu agiye kurangura aranguza imiliyoni 100 bamuha ku giciro giciriritse uranguza 5 igiciro kiri hejuru ariko uciye ujana imiliyoni 105 uturangura ku giciro giciriritse none wumva yuko we miliyoni 5 wamufashije fatamuza murafashanya umukuru yunguruza umutoyi muje hamwe nk'ubu je nabonye abakora amazi ingene bangana mu Burundi dufise amasosiyete ararenga 15 akora amazi muga bose nta n'umwe yoshobora gusinya kontra i Dubai bazofurunisa amazi uko bamubaza bati uzompa amazi angana iki ku kwezi akaraba agasanga kazoyaronka muga wese arakora amazi moja hamwe mwese muca muronka y'amazi muzogira ko yakontra abakora imitobe ja hamwe mumenye umutobe mwimbura ingene ungana abakora imikate ja hamwe mumenye imikate mukora ingene ingana mugabo uzosanga nk'ubu nka Ndori na Polinari bariko bararyana kandi bose bakora inzoga mu bitoki aho baciye baza hamwe bati muhungu turabengene twogira umwimbu munini duce turondera isoko hanze kunguruzanya n'ibintu bisanzwe cyane muja hamwe hari ikindi kunguruzanya abarinzi burya bafise amaboko yo kurima namwe mufise amahera yo kubihingura none muzwa n'iki kugira abo barimyi ati rimiki inzokigura hariho meze kwakarorero bakora umutobe mu mabungo hajya mwebwe mwobwira bene gihugu bose muti mbone ku rugo hariko hatembera amabungo gusa nzobagurira bose niho yateye none ntibahita bagushorera ntibatunga nawe ugatunga reka ariko kunguruzanya